Mwaramutse abarundi cyakumbona kuvuga abadede barafise ikibazo ku kintu bita statistics na generalite na anecdote bakabivanganya ivyo bintu. Iyo bahaye statistic ubiye barayihakana bitwaje source iyo yavuye canke bakaguha anecdote imwe. Kuri Facebook na sharinze ama statistique atatu, imwe yavuga the was the most corrupt country, ibihugu donc birimo corruption nyinshi. Muri ivyo nkuko mwari muvyiteze Uburundi buri mu kwisonga. Hanyuma iyo yari imwe, ndavuga iyindi yerekana ico bita the happiest countries. Aha Uburundi of course buri ino musi ubugo biri happy. Ivyo kandi mushaka kuca kubirondera kuri je crois statistique department, no iyi ni African Development Bank. Okay, je vois. Donc iyi ni yindi statistique ivuga ku bijanye n'ibihugu biri industrialize. Uburundi buri hano hasi kuri iyi bihugu biri industrialize. Hari umuntu aciye ambwira ngo semerera ngo jewe ngo hano ngo merewe neza ngo n'abahungu bande vango bari kubaka ngo mazi Bujumbura. Hello. Bo icambere Uburundi, iyo uvuze Uburundi ntabwo uvuze umuhungu wa Neva. Of course not. Ntawe ndazi ko atagowe. Hanyuma kubaka inzu ntabwo ari industrialisation. Kaya mu engineer nico cantangaje. Mu engineer urafata ko inzu ari industry. C'est différent. Gusanga igisagara cubatse neza cyane kitagiyemo industry nimwe, sineza ko nka Hong Kong ishobora kuba ari muri ivyo cubatse mugabo nta industry ihari komutere. Tandis que peut-être ibindi saga byo muri China vyubatse bibaye mugabo fise industry. So ni ibintu bitandukanye industrialisation n'inzu. Hanyuma bigaca haba ikintu bita Gini coefficient ku bantu bokumbure tutize economy. Ni ikintu cerekana ubusumbane buri hagati y'abantu, tubyerekana difference hagati y'umuntu akiza no muntu atunze, income inequality canke wealth inequality. Aho bamwe bafise vyinshi abandi bafise nothing. So wocu zano abantu bari kwisonga ngo raronse argument ukoresha. Bo ariko argument nagomba kuzana ngaha ni iyi argument yo kuvuga ngo izo statistique muzivana hehe. Bazivuze aha cyane nerekanye ibihugu bavuga ko biri happiest, ibihugu merewe neza, baguwe neza canke basize term umuntu yakoresha happy, abantu baguwe neza, ibihugu abantu baguwe neza. Nirisuja kuja kurondera kandi kiba kiri kuri internet, ni happiness index, United Nations World Happiness Report, ni United Nations report mushaka kuja kwirondera. Icambere yari Global Peace Index. Ibintu nk'ivyo Uburundi bukaza ku mwisho munsi ya Syria, Togo na Afghanistan. Bo ano rero abantu bagize ama comment menshi ano shaka kugarukira kugira ndabereke uko kuntu abarundi muyumvira iyo mubonye statistique. Ijambo mutakuvuga ngo bongo zo statistique ninde yazisizeho bla 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 bla, hanyuma mugashiramo ama anecdote na ayenga nyinshi. Ibintu ntabwo vyo guteresha vu mugabo nibisanzwe nuko nyene la vérité blesse. Urumva iyo ubonye nta kundi wabigenza. Bon rero mu makomende ngomeje ku makomende kandashiye kuri ordre novuga chronologique uhereye kuri newest, hanyuma nce ndayasoma kugira ngo mbe ndatwenga. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka, ntihagire nitekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Okay, reka mpere ku ino comment avuze ati none ni termo imbonera kureza amaze tanguza. None izo ntonde ntizihorwa n'umuntu nkawe, ntizikorwa n'umuntu nkawe. Izo ntonde nakweretse ko zikora na United Nations, zikorwa n'abantu. Bon, sinkanje ko nta statistique nize nk'akarorero, nta anthropology nize, zikorwa scientist. Baronda ba scientist ivyo baraba kabira abane bari economy bakaraba economist, anthropology mu vya happiness, aba politologue muri participation politique, human rights kugira barabe uko kuntu abantu bafungirwa ubusa n'ibiki. Baraba expert hanyuma kabiha imashini na statistics. Ntabwo ari umuntu ntavyo wokora ntugire ngo rega nawe wogira yawe. Mbo bwana Gilbert nta Davis nta nkiyo wogira woyikoresha ukoresheje ubuhinga bwe kabyo nakubwiye. Kora gwa tuyirabe hanyuma publicity tuyisanzwe kuri World United Nations ntibishoboka. Donc bikorwa n'abantu
mugabo abantu bafite uburyo bwo gukora izo recherche nta kintu gituma bavizira Burundi iruhande ya Namibia, ya Angola, y'u Rwanda, ya Tanzania, ya Congo. Uburundi se buri special mu biki sinzi gituma none mu ko muri special uwo muzungu aza gukora raporo akarenganya Somalia pete akarenganya Burundi imbere ya Somalia, ya Ethiopia, ya Congo, Kinshasa, Brazzaville, Senegal, Mali, nka Burkina Faso deja Traore bamwe gusumvya ubone vanye kubera Burkina Faso yo ifise umusimamo mugabo nabo bayishira hikwiye mu kibanza cayo bakurenganya bagohiga kwiki hari inyungu babivanamwo. Bo bavuze happiest kuki udaca wiyumvira aho biyahura ku bwinshi kugira ubone ukuri kw'ibintu. Bo aho biyara ku byinshi ko mushaka kubikoresha mugabo ntabwo iyo abantu bari bakora statistique ntabwo hajyamo elema imwe muri ntuze navyo bishobora kuba babishiramo nk'akarorero birashoboka bakabishiramo mugabo c'est pas yo yonyene parametre yonyene bazishiramo n'ivyo ndi sûr que ivyo bintu babishiramo so ivyo babishiramo epwe kwiyahura burya kwiyahura ushobora gusanga bitajanye na happiness wanashaka ishobora kuba ari stoicism ushobora gusanga umuntu ari desespere gusumvya kwanza unabiravye abantu biyahura ntabwo ari necessairement bari desespere gusumvya abandi none ukuvyihweza hamwe ibihugu bari stoique hamwe ibihugu babona urupfu kundi kuntu nk'abantu ba Buddhist bavuga ko umuntu apfuye sefi n'ubundi ntaco yari karaberaho ni France ivyo nta sindi encore une fois je sindi mu anthropologue sindi mu psychologue je novuga yuko abantu ndabizera kujya wizera ayandi madone yose aza sino niki kiri n'ubiko wandika mu indome zavuye mu bazungu wari kuzushyamo indome z'ikirundi sinzi yo zozivana mukaba ndashaka kubisoma kubera habaye intuze kumvikana tekazwa n'ikijambo kunuku nahora nibaza ngo uraciye ubwenge ariko wapi ujana nibije ça ne change rien. Okay. Ubundi ti abazungu nibijuju kuva kuri nimero 20 abanyafrika ibitigiri bitasizwemwo kuri nimero 20 abanyafrika ibitigiri bitasizwemwo sinumva icyo yashatse kuvuga bo kuva kuri nimero 20 abanyafrika ibitigiri bitashizwemo sinzi donc ibihugu vya mbere bitunze okay of course not bimerewe neza of course not man of course ifoko abantu mu bitahura none ndakubaze hari umurundi hari umuzungu urumva baguye mu ruzi kujya ko mu Mediterane baje muri Afrika guhukuro gupagasa dukuremo kumbure Stanley na Livingstone okay usiko tari baje gupagasa. Hari umuzungu urumva yavuye muri Afrika, muri Amerika, muri Canada, muri Europe, France akaza yiroha agwirohamo kugira ngo arabe ko akazi muri Brazzaville, muri Namibia, muri no baza bazanye za passport bagororotse bameze neza. Hari ibihugu byinshi biri mu ntambara bafise ntuzeye amakambi y'impunzi. Hari igihugu muri Europe uzi gifise ikambi y'impunzi muri Afrika ngira ngo nta gihugu na kimwe kitaye mu kambi y'impunzi. Okay? Hari igihugu muri Europe urumva abanyagihugu baho bariko basaba ubuhungiro ahandi. Bo Ukraine kivane mu tuvuga the West. Hari gumva cyo muri West abanyagihugu babo bariko basaba ubuhungiro mu bindi bihugu. Okay, ukuremo Assange na Snowden. Mugabo tuvugisha ukuri urumva ibindi bihugu abanyagihugu bariko baja gusaba ubuhungiro. Mugabo ugiye muri Europe, muri Canada, muri Amerika usanga abirabure basigambagaje basanga duhungiro. So come on. Ukuye n'ama statistique yayo ma statistique yo novuga ko ari complexe wowe se avugira observation gira anecdote. Hari abarundi urabona abantu baza mu Burundi gupagasa ko abarundi tuko dupagasa mu ntara zose hari umuntu w'umwarabu urabona mu Burundi ariko akuburira umurundi mu gikoni. Now sinumva igituma nk'ibi bintu biri obvious ubigwanya ushaka kugwa navyo nibisanze twese ibintu uriko bwate oh man c'est très grave mugabo il faut que la vérité uyemera uko nyene iri. Okay? Mbo uwundi avuga ngo jewe ico ntacyo bimfasha kuko ndirwanako nabo bakora ivyo nibijuju kuko abarundi tubayeho neza kiretse udashaka gukora musurinye kiretse umuntu adashaka gukora niwe abura icafungura.
encore une fois iyi World Happiness Index nyakubahwa Claude Hakizimana si necessairement ko ufise amateke n'ibijumbo wuzuza inda ivyo ushobora kuba ufise nabwo ari ico conyene kija muri iyo ntuze nico nagomba ko mudatabura standards ntuze ya aggregate n'ama statistics kugira ngo bazane kuri iki kintu abari multivariate bari multiple ni nka equation plusieurs inconnues bashaka kuba ko ivyo mufungura wewe wavuze byo gufungura gusa mbwa ntiwavuze abantu bapfungwa nta bihugu vyinshi by'iburayi nk'akaroro bafunga abantu ata kintu bakoze ata camanza bwabaye mbo abo bantu hatagwa mu nzuzi ahantu mu bura amatara ushobora kuba warayiruye mugabo umuzungu abakeneye nk'amatara kugira abe kuri internet n'ibindi mbo hashobora kuba leisure umuzungu mubwiye ko azomara umwaka adafashe holiday ngo agenda ahantu yidagadure agorora amaguru cyangwa azomara imyaka 5 adafashe indege ngo aje ahantu yoca yiyahura ati ubuzima bwagoranye so wewe uri kuvuga gusa ko wujuje amateke n'ibijumbo mu nzu mugabo uri kwiyumvira nka never inda gusa niwe ubaza ko ariyo itera happiness mugabo happiness sinda gusa ntabwo yuhaze mu nda ucu ubu happy c'est autre chose uri kuvanga mugabo encore une fois uvuze ko ivyo rimwe ndabatahura kameme nibaza ko bikurengeye sogo ivyo same chose same Claude Hakizimana sogo ivyo ni ivy'ubujuju burya abazungu barishe abanyafrika bo deja vuga abanyazungu bishe abanyafrika gute kwege mutuja kwica abazungu nukwemera ko uri faible par rapport yo umuntu aza kukwica ati gute kuri ntare rushatsi Burundi twagira kangahe bo kuri ntarushatse mu vy'ukuri ushoye kuja kuraba kuri ntarushatse sinzi uwo mwaka uwo wariwe mugabo dufate ko hari nk'igihumbi n'amajana 5 igihumbi n'amajana 5 uzogenda urabe imbere Yesu akivuka okay kuri Yesu uzogenda urabe abaromani bari bafise ibimuri bashobora kumurikisha umunsi wose rikarenga bafise ama fortresse akomeye yubakije amabuye bari bafise ibigwanisho n'ivyo kwikingira birengeye umuheto w'i Burundi bo wavanshije rero ivuga kuri za ntayo ushatse cyo kuko hari no kuri revolution industrielle muri England bari baradusize naho nyine don't come here ubaze bari wi pasteur baza ama invention mwe yakozwe ico gihe cyakirwa ngo kuri ntayo ushatse ari no mpamvu wanashaka mbere banatunesheje none won ntayo ushatse kubera ikabazungu baje akadomina nta mugwanye kubera iki baje bafise inko yatsa umuriro abarundi bagikoresha gacumu n'akamito. What do you mean kuri ntarushatse naho nyine wari gukombara yari kubinyera ahubwo kumbura ivyo vyari ko ari wese sinuvuga ituma uza wibaza ngo kuri ntarushatse ngo mari muteye imbere ngo musho n'abakoroni no come on encore une fois neza ko sinze ko yakimena ko wari yize kuja gusoma kuja kuraba movie ya Roman Empire ukasoma revolution industrielle ukasoma ingene imprimerie yatanguye na Gutenberg ugasoma sinze kufise iyo ntuze iyo capacité ukamenya inkoho yatanguye gukoreshwa mu mwaka wa kangahe ubundi twari dukoresha kwandika abantu batanga kwandika gute abone twandikisha iki sinzi ko ofisi iyo mental capacity kuko iyo research usanga no kuri ntarushatse twari munsi y'ibindi bihugu bitari biki okay kuri buyoya Burundi bwagira kangahe canke kuri nkinza Burundi bwagira kangahe I don't know je naza ko Burundi bwagumye buri nko hasi sinumva ça ne change rien nibisigura sinumva gituma ico buyoya na nkuru nziza baje gukora muri image haramo fluctuation Burundi kameme no ko kuri buyoya bon umwarimu yarahembwa kajya neza petrole yari hari izo izine zari zigikora hari ibintu vyinshi je novuga kuri buyoya vyakora ngeranaje n'ivyubu notamaka imishira kwira abakozi ubu ukuri nkuru zaso narindi mugo ntanye nibaza ko ibintu vyateye en fait Burundi bwateye buregeresa comme ça okay butera bumanuka mugaba encore une fois naho bwavunitse buva bwagumye ari igihugu twametera igihugu kiri mu bihugu vya nyuma no vuza en fait pane bari arico shaka kunda kumenyesha nimba bumva vyo guhumuriza kumva ko kuri yatwara abanyuma no butukira abanyuma sinzi ko biguhumuriza voilà ubu nawo ati hisungwa iki kugira ngo ugo rutonde rukorwe okay umuntu w'Imana je nibaza yuko ukweriye ku kwiga peut-être kuko ibwisho kubibaza nyene kuri ntuzeye kuri Google kuko harimo ububenshi bwinshi bo reka turabe ivyisungwa sivubure what goes into World Happiness Index ivyo bintu shaka kubibaza nta ibintu kwisi biri transparent fete ushoye kubirondera ukabimenya ukabitahura hanyuma ukagira argument contre ivyo bintu wamaze kubiraba okay harimo siki
variables umva harimo ma variable ku bantu muze equation mucamenya ico tuvuze variable icarico ndagitobonye kuri go juste harimo ama variable ama inconi atandatu iya mbere ni GDP per capita okay GDP per capita twibukanye ko Uburundi buri hasi umva ngico kija mu jambere no kuvuga adjust for purchasing power and measuring economic growth kumbure rimwe bakaraba yuko economic strength eko ushobora kugura ibintu kuko niba ndagwe nk'akarorero muje wahondi nkoze isaha imwe gusa ndashoboye kugura mbegashika novuga nogura muca mutahora niki nkoze isaha ndashoboye kugura ikaziye y'ibiyeri okay kumbura ibiyeri nivyo barundi muzi cyane ikazi y'ibiyeri amafaranga kanasigara kumbure kazi ya zibiri z'ibiyeri isaha imwe alors ucura mu buryo kugura kazi y'ibiyeri ukora amasaha ngahe canke imisi ngahe etc nk'iko karero GDP per capita amahera umuntu akorera ku munsi hanyuma nico ashobora kuyaguramwo nk'akarorero bo nkoze isaha imwe ndashobora kugura inkoko zitetse neza zya nkoko ziba ziri grillé ndashobora kugenda nkagura dufate 16 times c'est pas 4 kumbure zine zitanu seroroka umva ko nuko en fait uko ushobora kwestima kumbura amafaranga ingena ntakora hanyuma social support having friends relatives to count in time of trouble bon ivyo kumbura abarengira basa n'ababifise ko abagenzi cyo gusupportinga peut-être health life expectancy umva no bukande harimo health life expectancy ugiye kandi no mu kwisi barerekana life expectancy vyo navyo nivyoroshe tuzeye espérance de vie vyo bararanyene en general abantu bakunda gupfa afite imyaka ingahe vyo bakabirabamwo healthy apfuye akiri healthy canke yabayeho neza freedom to make life choices umva ko harimo na liberté yo gukora ivyo ushaka kugira or mu Burundi urako nta freedom ihari buri kintu cyose ugomba gukora ico sende ikubwiye umva ko bijamo generosity perception of corruption bo generosity gufashanya measured by recent donation and charity contributions bo mu nizi ko mukora ama donations kumbure mukora mu muryango mugamva nk'ivyo baragoye guharura hanyuma perceptions of corruption mu Burundi nta kantu nakamo ukora udahaye guverinoma igiturire urumva rero yuko ndajyana kumenyesha yuko izo metrique zirakoreshwa ko hari n'izindi nyinshi cyane so ntugende uvuga ngo ni ibintu bapfa kutoragura bapfa kuvuga abazungu bari metodique umuntu w'Imana wari kubaza ngo mbega hakoreshwa iki uvuze ngo nububeshi nuko ari kucutuha preuve du contraire cyangwa ukabisecha ukaraba ivyo bintu bakoresha nuko uti kumbe canke peut-être mu Burundi ibintu biragoye gukarikira nka charities kubera dufashanya informellement mu mafamiye sico kimwe nk'abazungu yafashije kenshi na kenshi bamuha receipt afasha indi charity ibintu nk'ivyo ico gihe ni barizo iri intelligent uri kurakora umuntu ashobora kuvuga ati maybe it makes sense ariko kandi nkuko nakubwiye ari amakritere atandatu canke 10 canke arenga bashize hamwe kenshi na kenshi usanga iyi kikompansenya n'iyindi abantu bafata iyo result bati reka dufate tugendere kuri iyi niko statistique zikogwa niko izi recherche zikogwa kumbusha kuja kuraba methode ingene ba samplinga nimba bakora ama interview nimba bakora ama surveys etc muga kuvuga nkuko uvyerekana ko ufise low IQ sorry ndakuze kwikoresha kintu iyindi comment ati nimugorwe mwebwe nyene twebwe abarundi twimereye neza ariko hari kintu bo nkiki abarundi uvugiye bande usirukira bande puis harimo abarundi bo erezuma ko iyi channel ni y'abarundi okay nabandi mwe kumuranyumviriza ndazi ko abandi mutamerewe neza ivyo bivanemwo iyo mwamuye neza naje mbamerewe neza mon frère y'abandi mwamuye neza je sima ndiko ndasemera ndondera yiki nta kimwe ariko ndasemera mba nigira gukora ibindi byinshi umuntu afise yokora yaba mumerewe neza naje mba ndabindi bya binshika ko nanje afise abarundi mu Burundi no en fait pas ariko hari ikintu natahura neza ahubwo hari ikintu utahura neza abantu bari hanze y'igihugu nibo batwemeza ko tugowe jenaza ko abarundi nabo bazi ko bagowe none uragenda utembere muri mpimba uragenda utembere mu nzu zubaza abantu bapfuye genda ubaze sahabu yari mu gasho abanyagihugu twama tubabona bari ku maradiyo bari barasemerera barantwaye itongo baragize gute semerera ahana amadongo ama message menshi cyane no kweka inbox abantu bariko barantabaza nta muntu ariko abikwemeza n'ibintu biri evidence numva gituma uri kuravuga ivyo bintu kurusha twe turi mu gihugu aho n'akantu aho nta kantu mwumvamo no akantu numvamo no kuri idiot no kuri low IQ gendo nkama message menshi cyane y'abantu bari kwarasemera bavuga ati ntabara hano ndagowe birakomeye hano birakomeye ariko kandi tora no ku ma television etc n'abandi
Okay, engineer uhereka ibujumbura ryari encore une fois engineer iyo hari ama statistics not about me uri bujumbura ntushobora kumenya uburundi bwose uko bumeze nubwo uri mu Burundi ntushobora kumenya ibintu byose uko bimeze abantu bakora ama statistique baba bari wide ntabwo bagenda ngo anecdote yiwanje chembe kibujumbura ryari nimba je nk'akaroro ndi mu vyara wa Neva nshobora kuja n'ubujumbura sema n'ivyo abarundi bagoye ko bagene ishikira mu nzu nziza mu security biki ntabwo ari jewe this is not about me this is about ama statistics abahungu ba Neva bariko bubaka ibiteye ubwoba okay hama ngo urumva nguyu ni engineer s'il vous plaît nicyo tuma afite abadede babatwenga uri engineer kumva ko statistique y'u Burundi woyikontrariya uvuze ibintu Neva ariko yubaka enfin sinumva iyo mbanya nk'akantu ka yara kariko ndababara cyane ko numva uri engineer n'abantu kenshi na kenshi bamukosha logique bon kenshi na kenshi kwa masho engineer abayiga un peu de statistique vers la fin kugira quand même bakora ma recherche nabo nyene kumva yuko ushobora gukontrariya statistique ukurikije Neva deja ufashe the top of the country ivyo bita muri statistique outlier sinzi mugifaka ko muvyita outlier donc outside uri kurakora statistique mu Barundi bajya abantu 10 ubavana ahubwo ni uronka n'amastatistique meza kuko bavanze nk'akaroro ukarondera uri konde nka mini canke ijya moyenne ukacushiramo bajya abantu bafise bama acceleration franga vyinshi cyane mu moyenne kiduga hejuru ubavanye mu nibonka image nziza y'abarundi so wo ufashe ngo abahungu bane bari kubarubaka ahubwo ivyo navyo bitera umujinya wanashaka ivyo biri mu bashavuza abarundi babona umuntu adakora uwo mungu wa Neva ntawuza akaza akora ntawuza business yakoze ariko yubaka nabo bariko baberabera mu ishamba ivyo navyo ahubwo vyunguruza iyo ntuzeye encore une fois ko niba wabonye ibintu bija muri happiness ntuzeye perception ya corruption irimwo donc ivyo byo kwana ba Neva bari corrupt nivyo vyongereza ko abantu bataba happy wanashaka niba amen engineer urambaje ndakurandiye ko bavuga kuri engineer naho uri ndazi umuntu akenye no gaburira bo hasinze umuntu akenye ngaha mugabo nta muntu hano wogaburira bwana engineer wo mugaburira wewe uri leta se leta hano umuntu akenye bamuha amadolari amajana 3 kundwi wowe urafise umuntu wozura amajana 3 edayera ho n'umuntu afise famille nk'amajana 6 n'amajana 5 za kwamaze gushika ku majana 4 hanyuma akamuvuza ku buntu agomba kwiga akantu akiga ku buntu agomba kuja ku university bamuha interest free loans akiga kazori hadako atanguye gukora agomba kwiga ama trades menshi ga ku buntu ifiri gupfuye agena we wofasha nde wa mugabo we reka sha wewe aba bantu baradusize mon frère ahantu iyo umuntu avuze ngo arakenye usanga ari kuririra mu modoka ariko yugura Afrika kuramo ivyo kurya ngo hano twaragowe igitiva afise ikintu kingana amahero come on genda urondere mu mebaho genda ubaza handi kumbura hawo wagiye muri za Uganda mugaba honde nta muntu akenye we wogaburira naho waburi Neva genda wishire genda ugira amanyama makeyi bana engineer hano birakomeye mugabo rambaje ko ari engineer ugafata ko ubonye ama statistique yasohotse ukavuga uti jewe ntanze example ya Neva iyo statistique no bandayigwanije Mbo undi afweni atatukanye yavuze ngo abazungu bafata ko turi muri gihonomu ndibaza oya niyo abazungu ujya ntabwo bari idio bararama movie barasoma barabaza ariko en fait ugeranje n'ibihugu bimwe bijya bihugu biri kuri top bijya bihugu biri kuri hejuru ugeranje no mu Burundi wovuga ko turi muri gihonomu okay umuzungu umusiguriye ko wagiye ku kazi nta kintu na kimwe wigeze ukora bakashaka kutamugashoka mara y'umwaka uvuga ati iyo ni gihonomu umusigure yuko je ne sais pas ku kazi wabonye abantu bari kwariba urabavuga buke bagusanga mu ruzi uvuga ati aho ni muri gihonomu umusiguriye je ne sais pas ko umuntu agwara imvunja kandi akora imisi okay habe ibintu byinshi amfete no dondagura kuko utashobora kubona uri mu Burundi mugabo ibintu byinshi byerekana ko Burundi amfete bu kundi ari yo kimeze nabe kwa sinzi na twebwe twahakuriye tuhabona urashobora kuvuga uti my goodness sinzi kukubwira mbega ko hari n'abantu abana babo bari hanze yagize amanyama tuvuga ati ndagusubiza muri Afrika umwana kaje atekereza ati reka nyabona ntusubiza hari hano akabiga twonka nkakeza Bo reka nchemereza kuri iyi ya nyuma kubera yagize personnel avuga obrigado ati semerera Uburundi uzorinda upfa uriko uburabira kuri TV. Bo je buri ntabwo ndabira kuri TV kandi je buri sinzi gituma avuga ngo nufanda ndabira kuri TV ntabwo buri kure. Buni je ndamaze gusubirayo inshuro zitari nke bo handi ndamaze kugakira aho i Nairobi inshuro zitari nke nkareka kuza kubera impamvu zi wanje. Bo kandi jewe usubiye inyuma umwaka umwe n'inusu ntaratangura byo gusemerera je nta kintu nakimwe napfa n'umuntu n'umwe w'u Burundi
naraza nyene ngatembera ngasubira inyuma ubu ntangwe gusemera kumbure sinoza mugo nabigize ndabibona kugira ngo kabigize kabona kajimbuga karitse nabigize ndabona ko ntazi ndiko ndihutira kujayo so ubu ndabonye kuri TV nta kintu kinini ndiko ndahomba mu vy'ukuri sinokubesha nta kintu mpomba jewe ngo siniko ndaja mu Burundi bukimeze uko buri normal ntacyo ndiko ndahomba iyo nari kugomba nari kwicecekera nta kintu nakimwe jewe nariko ndasha nokora mu Burundi nta butegeze ndiko ndagwanira ntaki bon iyo nashaka nari kwinumira sinari kuza kuri radio kuvuga ndabikoze ndabibona kuko mvuga nti bon assez enough is enough so mfuye ntabubonye nta kintu kinini nzo naho vyo narabonye enough nta memoire nzinza nini cyane vise anyway mbo iki naco uriko we underestimating histoire yatweretse yuko u Burundi u Rwanda Kongo ibindi bihugu byose bitera bihinduka kumva ko ntohahonyora uno munsi ugacaza ngo rero nohanyora neza kuba uri ignorant inyora ya histoire ibintu byo guhinduka sende cyo kuhava canke je nshobora guhindura ejo never shobora kunkubita urutsinga ati nyabona mwana wa mama wowe urabona ko tusa ku mazuru ivyo bintu ukakora birekera ndaguha miliyoni nka wakira nka ushira mu mfuko ukatona ndiko ndidagadagira ngahi Bujumbura so no vous en faites pas ivyo uriko uravuga n'ivyo wawe ntaco buza yuko uri ndabuza mu nubumbere wanashaka hanyuma wewe genda mu supermarket bakwihere ivyagusa vyataye garanti bo ikindi abarundi baribaza ngo umuntu bamututse canke bamwemiriye nivyo biba bivyo bateza imbere ça ne change rien ivyo bifata umuntu afise complexe d'infériorité je nta complexe d'infériorité ngiye muri supermarché bakamvya nta garanti nkabijya ntibinyice so what na kimwe vya bintwaye so ico sinzi gituma ubona ni bivanye sinzi kandi nico kindi abantu bazabahinda ngo abarundi bari hanze babayeho nabi ego ntibabayeho bikomeye cyane mugabo kandi ivyo ni statistics harimo abarundi bahagaze neza bafise amazu meza bafise imodoka nziza bafise ubuzi bwiza bagendera mu batembera hanyuma nibigira bite garanti ntitubizi ko ari vyo bibatunze bo ibigira bite garanti deja ntiwobita of course ibiryo bigira bite garanti barabiha abantu bakabijya ntabwo ari icaha nico kindi abari gukora uburofa n'ubuki murimwo ibintu bigira bite garanti supermarché irabigabanura amabeyi kugira ngo abantu babijye ntivyononekare kuko abazungu bari conséquent hanyuma ibindi bakaba ya charité ikaja kuba abantu bagowe bo bise nka muri abagowe ubwo nta muntu abuhakana apfuye naje no birya bigutwaye kinone na ibintu ntacyo biba bitwaye so nk'uyu muri ko kwerekana statistic ya UN agacaza kugukwataka akyoza ngo yabaye mu intelligent person mbona mvuga nti amfete ubu ni ngo tuzove uzofata igihe vraiment ibi bintu biba biteye isoni anyway reka nje kuraba ko hari ibindi byataye muri garanti muri supermarché bampe ndavyirire ziduciye butwega ariko nki argument c'est stupide obrigado low IQ okay reka ngeze hano nibaza yuko nacyo ndashaka kuvuga kuri no weekend ko nta kintu mfise nkora mugira umunsi mwiza bye bye